jewe nakuware jewe Evan J soko nambaye yap si aya matatuage si ibi bon Evan J ni ndani ndi kumwe n'umuzimu tuzobamenyera kuvyo bama wogisigurira umuntu gute hariyo umusaraba bon umusaraba in God we trust and say in God we trust sigura mu mana niho twizerera bon uyu n'umusaraba ndemera kandi nkizera ko 100% ko Yesu twese twacungura ntawe utazi signification y'umusaraba yap amina Jesus and say Jesus tatuwaje nk'abarundi hariho uko tubibona bivanye n'imico ngira twakuranye umuntu ugasanga afite bitatuwaje bigatuma udashobora kumuha icyizere cyangwa kiriya imwe avuga faire confiance à quelqu'un bon wewe nta musi numwe biragushikira wicuze icyatumye ushiraka amatatuwaje kumva wo yakurako urumage ni rubi bon so ntavyonzi ko yanagongwa nta nubwo nigeze nwa yego ariko biraka kubera ngo bari rubi cyangwa ari gwiza bon bavuze kunywanisha ni mu kirundi watubwiye ko aciye mu ntebe y'ishuri kunywanisha mu gifaransa umuntu ariko aratwumviriza mu gifaransa yumve yuko kunywanisha mu gifaransa ni gute ibihe bindi ejo hahise si uno munsi se ejo haza wifuza yuko ugwaruka bw'u Burundi gobaho gute nakama kahe wotera ugwaruka cyangwa abajene cyangwa umujene ariko arakumviriza bo ugwaruka bw'ubu akamono rutera so ikintu cyambere abo babaye basubiri wabo cyumuzimu ntabidukanga say to Evan J baraguhenza so afyerika kete peme mkeri every day agashaka ibikeri mu byo nkora byose nkirinda amayeri nkadutse umuzuka ni yawe byeri yo muga ntutubeshe man none nta uri cyari mwegishe warahindutse nibaza yuko na gospel nikabura akosi akabura bro twende ntibirigera bishika ngo utongoze umukobwa w'umukizwa ari convaincu akakubenga kubera akagufata mu Yesu kubera uko kuntu yo look ya kuko nyiri mu kabore gwe nkero mu bintu nk'ivyo sina bo ibintu byo kwizera sinavuga ati wapi nizera ico mbonye mugabo gisanda ashobora kuvuga ati ejo ni heza Ora nkumva kuri phone kutujambo dusosa umbwira ngo share ishisho ndagukunda umva kamwe kuzuye umutima wanje ma belle fille c'est sûrement je t'aime staki wende bari baby get when the one le roi du rap c'est moi mais quoi que tu fasses pour que tu y suivez-moi tous les jours et bien que je te montre le chemin qui arrive je ne sais pas tu fais ce que je sais toujours à la pâte je déchire un micro comme une bombe atomique kabisa karibu cyane mu kiganiro Evan J asante sana bro kabisa karibu turabakunda kuri mwebwe mwese mudengesha kudukurikirana kuri mwebwe mukunda ibikorwa vya Mirror TV 257 reka tubaramutse tubifurize no kubandanya muroranirwa mu vyanyu no mu banyu ni Mirror TV 257 iri kumwe na Jumelage Jeunesse pour le bien-être des enfants et des jeunes JJB Mvunyafunyo nkuko mwamaze kwibona rero jewe ndi Jado Good Trip iyo mvuze MK wewe sinzi urashobora kubivuga uri kuravuga ikindi kintu ariko jewe ndabivuga mvuga umutipa ari kuri kamera MK Merveille Kwizera niho ari kuri kamera kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane nkuko mwamaze kwibona jewe sindi jenyene uno munsi ndi kumwe nije yanga tugira tuganire tugira tuyaga ibintu bizima kandi biza kutwubaka anshuti bagenzi mudukurikirana kandi mukunda ibikorwa byacu ndazi yuko no munsi muze kugenda mwize kabisa tumenyereye twumva ngo nakango yarakijijwe cyane tubikunze no kuvyumva no mu bastar tukama twibaza tuti ujya muntu rero ngira azoca yiba kuri indirimbo zisanzwe aca guma yirimba gospel ngira ngo nimba yarafise dread ntituzosubira kumubona na dread nimba yarafise ibitatuwaje mbega zobikura ko gute tuzobamenyera ku vyo bama mbega umuntu uraba yuko akijijwe inyuma ku mubiri canke indani mbega Imana kwitaduhaye ububasha bwo kuhabona bizogenda gute karibu cyane mu kiganiro cy'uno munsi ndi kumwe na Evan J atumuzi nk'umuririmbyi nk'umuhapper eka mbere anahibongoza mugabo ngo ni cyari mwegisha Evan yambu ubeze neza cyane gose Evan J ninde turiko turayaga umuntu ariko araturaba yo batari bwakubone amenye yuko Evan J ninde ni muntu ki bon Evan J numuririmbyi bon yahoze aririmba indirimbo za profane mu nyuma arabivamo sero no ningene bon yahisemo
ego wahisemwo neza wahisemwo nabi bo pour moi ndabona ko nahisemo neza gute wobwira umuntu ko wahisemwo neza gute wavuye muri profane waratuka imana bo icyo kibazo kiragoye kwishyura mani kiragoye kwishyura bo sinatuka imana ntawe natuka mugabo bo hari ibikorwa bihimbara imana yap n'ibindi urumva nyene utuvyumva mbega ubuntu gicumura evangelist wa wundi yarahindutse ubu ni cyari mwigisha mbega ubu uye witwara nitandukaniro riri mu minsi yahera utarakira ko gakiza na evangelist ubu ni ryari so par exemple evangel wa kera n'umuntu yakunda maboite sana so n'umuntu agenda mu maboite 3 fois par semaine chambe 4 fois ararayo yap niyo nibera kawaida niyo twibera bo mugabo gushikiza isaha aho maze kwakira umwami Yesu bo ivyo bintu ndibaza ko atawe duherutse guhurirayo ego akora karero notanga kerekana ko evangel bon yoba yarahindutse yes selon notre coutume canke bon bivaye n'imico y'ikirundi imico kama y'ikirundi uwo wobwira yuko wakijijwe ukabona vyakiriye ukundi ijambo musigira ni ryahe kuko urumva uri kuraraba maboko yuzuye amatatuwaje uko tubizi ntituzi yuko umuntu agendera ubukizwa ushobora kumubona na tatuwaje nk'izo donc bon look nk'iyo yiwawe uwo mubwira iki wumvise ubonye umenga ntavyemera neza ko wakijijwe woca umubwira ijambo ryahe wamwemeza gute so urakoze kumbaza ico kibazo ni kibazo gifise abantu benshi cyane gose ego ico kibazo gifise abantu benshi cyane gose bon kubera abantu buno munsi bafise kuraba umuntu kubigaragara bavyita kuraba umuntu kubigaragara so nanje bo twebwe teme yanje kawaida ntabwo ngendeshwa n'ibigaragara ariko ngendeshwa n'ibitaboneka so kuko tuzi ko ibitaboneka arivyo vyaremye ibiboneka bon ngerageje gusigura ati ivyo kugendeshwa n'ibigaragara ni gute bon evangel mubona so yusa amatatuage evangel so mubona sa madalet bon evangel nico nakiri indani evangel ni ndani ariko ntabwo ndaya amatatuage ntabwo nduko mumbona yap hari umuntu ariko araturaba aca yumva bivaye n'ivyo uri kuravuga ati uyu mujama ari muri yama eglise afise ukuntu asigura ibintu vyayo yama eglise usanga asigura ibintu bitandukanye benshi usanga umengo biranata abantu mu mwijima canke muri kabaza uwo mubwira iki bon oya turiko turasigura ngo sero n'ama eglise kuko kenshi jewe ikintu nkunda kwibandako ni ibintu vyanditse muri Bible yap ni ibintu vyanditse muri Bible par exemple tugiye muri Bible bon tukaja akarorero igihe Yesu bamuzaniye umwigeme yari karasambana yap bamufashe ari karasambana bamufashe ari karasambana baramuzana ati mwami uyu muntu turamufashe tumufashe ariko arasambana yap so no kuvuga bamufashe ariko agira akora igikorwa cyo gusambana urantegera neza bo aho ndiko ndaja hahandi ho gusigurira abantu ico bita bon kugendesha n'ibigaragara bo Yesu yarabaravye arabihweza abishura ati mwebwe kuko bon we yarafise ububasha bwo kuraba umuntu indani yap yarafise ububasha bwo kuraba umuntu indani avuga ati muri mwebwe ko mwigira beranda ko mwiyeza utarabikora na rimwe namubanzi buye byagenze gute harabuze uri mutera baciye biruka yap no kuvuga rero ico gihe Yesu wewe ntiyagendesheje n'ibigaragara bo kuko yaza kugendesha n'ibigaragara kuko bari baje bamubarati uyu muntu twamufasha ariko arakora iki gikorwa bon kubera yari afite ubwo bubasha bwo kubaraba indani yavuze ati okay bigiza beranda sawa bigiza beranda mugabo iyo baza kwibwira undi muntu bo ku ruhande bo asanzwe agendesha n'ibigaragara avuga ati okay abantu vraiment naberanda mugabo Yesu yaciye avuga ati okay utarabikora namubanzi buye baca basanga bose huko barabasambanye baca bariruka evangel na cyane iyo twakiriye umuntu akora rap canke hip hop uburyo twe turaja muri mode man ikiyago ni cyakindi turakibandanya ariko gatoyi hari umuntu ashaka kukumva evangel ashoboye iki
Oh, twagiye Evangel. Date muri hip hop basigira umana temere tuzibiganza reka amajambo zana amabiti twikage abo babaye basubira iwabo kimuzimu ntabidukanga say to Evangel baraguhenza so wavyereka gete peme mkeri everyday agashaka ibikene mu byo nkora byose nkirinda amayeri nkadutse umuzuka ni yawuje byeri yo muga ntutubeshe man none nta uri cyari mwegishe warahindutse nibaze yuko na gospel ni kabura akosiga kabura bro twende ndagushima Yesu kuko wancunguye narakunze kuko ndagera wowe gile naragiye jakiye nyane nagakiza naragacakiye ubuzima bwo ubwishimiye gute par rapport nubwo warimwo novuga mu gihe giheze utarakira gakiza nkuko bivuga yuko umugakiza washikana bon en fait je ntarakira gakiza nayo mbayeho mu buzima bwo kwihebura buri mwanya bwo kwihebera buri mwanya so nyoye kamwe tubiri naho naco mbona umenga ibibazo ndabihejeje bon mbuze 5000 mbuze 10000 yo kurara ngiye mu kabare nabona ko isi n'ijoro binyubamyeko mais icyo navuga ntungutse izisa kubera ijambo bon naho ndonka même 2000 francs yap ndatekereza nkaguma à l'aise nkagumana ivyizigiro nkagwana kwizera ya kuko nyiri mu kabore gwenke mu bintu nk'ivyo sina bon ibintu byo kwizera sinavuga ati wapi nizera ico mbonye mugabo gisanda ndashobora kuvuga ati ejo ni heza so kubw'ivyo ntivyigera bibaho nk'inzoga Evangel soma Bibiliya kangahe ku munsi bo bivanye n'umwanya bo ni nka rimwe cyangwa kabiri cyangwa sindayisoma tuzobamenyera kuvyo bama bogisigurira umuntu gute so kutumenyera kuvyo twama ni ibikorwa vyiza umuntu akora nga kwisi yap kuko baravuga ngo mwijuru tuzokayangana uko gukayangana rero nuko uzopresenta ibikorwa vyiza wakoze nga kwisi jewe nakubareje Evangel soko nambaye yap saya matatuage sibi bon Evangel ni ndani ndikumwe n'umuzimu oya bari kumwe n'umuntu muzima ariko mugasi wewe urumva si wewe si wewe ni jewe ndi ndani yap uhuri ndani niwe jewe inyuma ni habi indani ni heza yap uravyemera mugaje bo ni no ngamba nari heza zishobso akajambo ngamba nari heza bo ntacyo bitwaye yap akajambo wotekerera umuntu yoba avuga amajambo novuga ataroranye bivanye nuko yabonye look y'umuntu canke bo bivanye nuko yamwitegereje akamuvuga novuga nk'ivyo atazi kuri we akamwihendako hari abantu bafite iyo ngorane akajambo babwira nakanye bo akajambo nobwira abo bantu kandi bo bashobora gutekera neza umutima wabo so nuko batogendesha nibigaragara kuko ibigaragara bijana hehe mu mahonero yap ndafisa ga testimony gato ya kumugenzi wanje ndibaza karashobora gufasha abantu benshi bo ako ga testimony n'umugenzi wanje akonanye n'umukobwa barakundana plus de 5 ans kushika naho bagera kuri etape ya mariage so umujama barakundana ko navuga toke haragera umunsi wa mariage hageze umunsi wa mariage umujama aravuga ati mugabo naho tugire twambikana impeta bo hari akantu nize kandi ko kutagendesha nibigaragara hari akajambo nacakiye muri jewe bon umutipe aravuga ati okay urazi gasheri hari ikintu twibagiye gukora mw'imyaka yose bo twarizeranye muri vyose turizera muri vyose bo mugabo hari akantu kamwe gasigaye nkene ko tujya kwipimisha umugera wa sida bo bageze kwiyo etape umukobwa aravuga ati so ntaherere baragenda bagiye baca basanga umukobwa karabaranduye umuhungu arakomeye kuko umuhungu ari umuntu asenga sana bo na bimwe bakubagana ngo aje kukurara ngo cyugira yari yarasenze vraiment arasenga avuga ati je nzo kwihangana mpaka hageze yap asanga umukobwa ba uwo mukobwa kandi yari abizi iyo myaka yose ko yavukanye umugera wa sida yego hama vyaciye bigenda gute mariage yarabandanije mariage yaciye ibanire ubwo nyene ya umuhungu ubuzima bwakurikiye gute bo umuhungu izi saha bo ari ngaho byaramuciye intege sana biramuciye intege sana no bari ngaho nyemva bo aracyari muri koma sinzi aca buri cyizere ku bakobwa bose
bo sinzi kubera imana asenga bo bose si bamwe aya nabambesha ko bose si bamwe. iyo testimony bo iyo ntahe iyo fasha umuntu gute? Bo iyo ntahe yofasha umuntu ko atakwizera ariko kwizera imana ya kuko yarizeye imana hamirimo ibirakabanga ya ego. Evangel mu buzima bwa misi yose urakunda kuba uri kumwe n'abantu birashika ukabwira ubutumwa abandi ubutumwa bwiza ego bivanye kumwe babivuga bivanye n'ukuntu bambona bo bivanye n'ukuntu nambara imeze ukuntu bo abantu barakwiye kugerageza nico nagira ndakubaza nyene bavyakira gute nturigere ushikigwa nibibazo ukabura n'abakumviriza selo n'ukuntu ivyo bintu bama babimbaje misi yose mama imbaje misi yose mugabo nkabasigura mugabo akumva ko ivyo ndababwiye ari ivyo ya Evangel nababwiye ndabasubirira mu jewe suku nambaye su ariko nico nakirindani gusa ari abantu afise amaso y'impemu abona n'abantu b'abaprofeti batoranijwe ashobora kuvuga ati wewe uri iki ego kandi tout à fait correct ugasanga nivyo. Evangel tatuwaje umuntu azishirako zifite ivyo zisigura ni nyinshi cyane zisigura iki? Bon urakoze kumbaza ico kibazo so itatuwaje bo kubera ni ikintu bo iyo ushize kumenya ikintu kitava ko premièrement bo il faut que abantu bose bakunda tatuwaje cyambe bazirabira kwana ngo bya birabereye bimeze uko bo umuntu wese arafise ikintu akunda bakunda mu buzima bwiwe yap mugabo biravana ça dépend ikintu uba washize ico gisigura kuko ushize ikintu biravana signification waragihaye wenyene yap premièrement bon nka par exemple jewe ahanditse izina ryanje ni Evangel inayo ni Clan do Sol bo kinako ni kitari uko nyene ndiko ndabivuga nta bindi vyinyegeje inyuma yavyo yap hariyo umusaraba bo umusaraba in God we trust and say in God we trust sigura mu mana niho twizerera bo uyu n'umusaraba ndemera kandi nkizera ko asamposa ko Yesu twese twacungura ntawe utazi signification y'umusaraba ya pamina Jesus and say Jesus tatuwaje nk'abarundi hariho uko tubibona bivanye n'imico ngira twakuranye umuntu ugasanga afite ibitatuwaje bigatuma udashobora kumuha icyizere cyangwa kiriya imwe bavuga faire confiance à quelqu'un bon wewe nta musi numwe biragushikira wicuze icyatumye ushira kama tatuwaje kumva wo yakurako oya nta musi mbego yashize ko avant yuko kizwa canke après bo nashize ko avant yuko nkizwa ariko inyuma y'ivyo ni ibintu namedise umwanya munini sana barambare ati ukazobishira ko ntibizovako bo nandavuga ati foke nshirako ibintu matanye navyo kujya ntazigira ndogreta kiriya gihe ntiwigera wiyumvira yuko uzokwakira gakiza nk'uko uri ubu mbega kuva ukakiriye by'ukuri ntiwigeze wicuza cyane hari yindi urongerako oya nta yindi ndongerako kuba utarayongera ko bisigura yuko hoba haragahaze oya nta gahaze bo nuko mbona atakandi kantu karaza nkunda nongerako ariko bo nkuko premièrement nubaha imana mu bintu byose yap gendo ba imana mu bintu byose bo ari nk'akantu k'imana kajyamo k'imana kujya usanga umuntu yaranditse ku modoka ari yiwe bon ikintu ni nk'ivyo ntagira abantu babinsigura yatari bon ukabona umuntu afise amadrede mibarabara egara urumogi bo ukabona umuntu yambaye kunukunuke egara urumogi kare umuziki batarawemera neza babonye umustar bavuga ngo nk'umuvyi abonye umwana we yagiye kuririmba bavuga ngo umwana wacu arapfuye sana ariko izi saba starera abantu ba mbere batumirwa n'abakuru b'ibihugu bakagera ama bring bakagera ama dread bon petit à petit abantu bagenda baratahura yuko umuntu atari bimugize ariko umuntu ari kimuvamo yabo babonye ama dread babona yuko ari urumogi urumogi ni rubi benshi urumogi ni rubi bon so ntavyonzi ko yanagongwa nta nubwo nigeze nwa ego ariko bireka kubera guha ari rubi canke ari gwiza bon kubera je naciye ku ntebe y'ishure baravuga ati bon ibintu vy'imyose si vyiza ku buzima bw'umuntu ego nico nabireke yego Evangel bavuze kazoza kejo canke Burundi bwejo nuko dukura amaboko mu mpuzu tugakora tugakora nye tugakora icyo wese ashoboye bon nico wowe udashoboye ukagenda ukabaza mugenzi wawe ukawatibara akakantu bakagira gute ahajya wahashitse gute akakwereka hama mukabandanya ibihe bindi ejo hahise si uno munsi se ejo haza wifuza yuko ugwaruka bw'u Burundi
gobaho gute nakama kayi wotera ugwaruka cyangwa abajene cyangwa umujene ariko arakumviriza bo ugwaruka gubu akamono rutera so ikintu cyambere bakunde gukora bakunde gukora kuko gukora niryo soko ry'iterambere so kuri wewe no ku bandi no ku gihugu cyacu ari karakumviriza ubunyena cyakubwira ati duhe ibyo dukora none bon ivyo ukora hajya nta muntu umwe aburi ivyo akora oya nta muntu umwe aburi icyo akora okay bavuze kunywanisha ni mu kirundi watubwiye ko waciye mu ntebe y'ishuri kunywanisha mu gifaransa umuntu ariko aratwumviriza mu gifaransa yumve yuko kunywanisha mu gifaransa ni gute kandi navuze jumelage burya ugacumbwira ngo nti kunywanisha ngo ntavyo wumva sinzi okay akajambo so nawe byose gusa bon ari benshi bama bafise ico kiba cyangwa katubesha ati ndavyibagiye bon no kwibagira birabaho man no kwibagira birabaho gusa ari benshi bama bihenda ngo evanje ngo bon ngo turumva mu ndirimbo nyinshi ziwe aririmba igifaransa bon jewe umuco nobaha naraciye ku ntebe y'ishuri Yap, naraciye ku ntebe y'ishuri même si j'ai pas eu la chance de terminer mais j'ai passé au banc de l'école nico nobabwira bama kimbaje sanje kibazo safi reka tugushimire cyane neza ikiganiro cyacu n'ukuri kigiye kwigisha benshi kandi tugushimire kuba washoboye kwitaba ubutumire bwacu no hanyuma neza yuko mukazo akatubakiye tuzoguhamagara ukatwigisha Imana ibandanye guhezagira rero amina nami bahezagira cyane gose so dushimira namwe dushimira ni Miro TV bo ibandanya yitaho ugwaruka kugira ngo batumvirize ivyumviro vyacu bo kugira ngo abantu hanze ntibaze baradufata nkuko tutari yap ntibaze barabona umuntu ukunuku sero n'inyambaro sero niki critique ngaho nyene il ne faut jamais critiquer kuko premier ba iru critique umuntu bo ubu muciri rubanza orke tuziko umucamanza ari Imana yo mwijuru yap ntibirigera bishika ngo utongoze umukobwa w'umukizwa ari convaincu akakubenga kubera akagufata nk'umuyesi ko kubera uko kuntu yo look ya okenjo urakoze cyane reka tubashimire cyuti bageze undayengesha kudukurikirana bandanya mukurikirana ibiganiro bya Miro TV 257 muna dusengera cyane ugira Imana ibandanye iduha inkomezi n'ubwenge bwo kubana dukora ibaryohera mubandanye mukunda ibyacu eka uzora umupatriote wa vrai ni wakunda ivyo mu Burundi gusumba ivyo hanze nivyo hanze nta kibazo ko biratwigiye turaye ibintu byose ugira bitwigishe ariko ivyo mu gihugu cyawe bizi imbere cyuti mugenzi ndagukunda cyane bandanye ugira comment s'abonner kuri chaîne yacu ya YouTube on our YouTube channel ni Miro TV 257 ubandanye rero unasangiza abandi ivyo washoboye kwigira kuri Miro TV 257 jewe ndi Jadogo Trip dusubire mu gihe kiza MK ndagushimire cyane wabikoze bien kuri kamera turabakunda cyane